Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuhera ku ngingo ziyagize amadosiye amajana 750 y'abakozi ba leta batari ku kazi mu kiringo c'amezi 3 yarahagaritswe byashikirijwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu gihe ariko ashikiriza ivyaranguwe mu kiringo c'amezi 3 mwaka wa 2021 mushira 2022 na ibinogo biri mwibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge ngo bitera amasanganya bivugwa na bamwe mu banyagihugu muri zone Kanyosha bagasaba ko iryo barabara ryosanurwa ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Tasiyo kubaha ikaze murano makuru tahera mu bijanye n'amagara y'abantu ku bipimo vyababa 6,500 by'umugera wa COVID-19 byakozwe mu burere bw'ubuvuzi butandukanye abagera ku majana 488 nibo batowe ku mugera wa COVID-19 ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ishirahamwe gitaha amagara y'abantu ku isi mu Burundi n'ayandi mashirahamwe byerekana ko mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi mu ntara ya Kirundo ku bipimo 3,500 abagera hafi amajana 5 nibo batowe ku uwo mugera nayo mu karere k'ubuvuzi ka Gitega abantu bagera ku 134 bapimwe 16 baratowe ko umugera ivyo biharuro akaba ari byo kwigenekerezo rya 24 uku kwezi ico cegeranyo cerekana kandi ko kubapimwe bangana 1,926 baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura ku kivuko ca Rumonge Mugina na Kobero ngo nta numwe yatowe ko uwo mugera. Amakuru twabateguriye arabandanya amadosiye amajana 750 y'abakozi ba leta batari ku kazi yarahagaritswe bishikirizwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi mu gihe yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca gatatu c'umwaka wa 2021 ushira 2022 umushikiranganje Tade Ndikumana akaba yamenyesheje kandi ko amatati y'akazi 68 yatorewe umuti muri ico kiringo. Jean de Dieu irakoze. Uyo n'umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi ashikiriza ivyaranguwe mu mezi atatarangiye y'umwaka w'2021 ushira 2022 mu gisata c'intwari ibereye uwaramutswa ubwo bushikiranganje avuga ko abakozi amajana 750 basanze batari ku kivi bahagaritswe. Amadosiye y'abakozi amajana 750 yahagaritswe ico gihe turaduhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko. Ni muri iyo ntumbero nyene dusubira tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko. Harabaye rero kurabira hamwe impamyabushobozi zishika amajana 529 muri izo twarabonye yuko nka zose zikwije ibisabwa ariko hariho imwe itari ikwije iyo nayo mwene tuca tumuhagarikira umushahara kabanza kaza gusigura neza ingene yaronse iyo mpamyabushobozi. Mu bijanye n'ibiganiro ku kazi avuga ko amatati 68 yatorewe umuti. Nkuko muzi turafise umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro ku kazi. Uwo mugwi rero warashoboye gutunganya ibiganiro bitari bike bigera ku 152 kugira ngo amatati aba yadutse hagati y'abakozi n'abakoresha atore inyishu bitarinze kuja muri yegeregere. Ivyo rero turabishima kuko turiko turaraba hagati mu gihugu abakozi baba bakorera leta canke abikorera twabo bari ku kivi nta njyane zihari turabishimira rero umugwi w'igihugu. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi akaba yagiriye kamenyesha
ko umunsi w'abakozi n'akazi uhimbazwa buri genekerezo rya mbere Rusama uzohimbazwa ku igenekerezo rya kabiri Rusama umwaka w'ibihumbi 2022. Tumushimire mugenzi wacu Jean Dodieu Irakoze mu bijanye n'umutekano naho umukenyezi n'umwana wiwe w'umwigeme bari mu y'igipolisi kuva kuri uyu wa kabiri bagirizwa kuba barashatse kunyuruza amafaranga angana ibihumbi 500 bikaba bivuga ko uwo mwana yoba yari yanyurujwe nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje ujejwe umutekano Pierre Nkurikiye akaba yavuze ko imvo yayo mayeri ngo woba ari umubano mubi hagati y'uwo mukenyezi n'uwo bubakanye. Tumukurikiye. Abajejwe umutekano hariya mu ntara ya Ngozi bararonse amakuru yuko hariho umwana w'umwigeme yoba yaranyurujwe maze basanga uwo mwana w'umwigeme ntiyanyurujwe koko ahubwo bari babipfunditse n'umuvyeyi wiwe nyina wiwe kugira ngo yigirishe ko yanyurujwe maze babone gusaba amafaranga kugira ngo abone kurekurwa. Ukungene vyagenze rero kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane gushika ku itariki 21 murumva n'iminsi 3 uyu mwana asanzwe yiga mu ishure gisumbuye ry'Ingozi wewe avuga yuko ngo yanyurujwe n'imodoka ngo yari ifise ibiyo bitabona ngo hamanyuzwa n'abantu ngo baramutwara mu nyuma ngo batinda nyuma y'iminsi 3 ngo bamugaburira ahantu bamugaburira ngo apfunze igitambara mu maso ngo bamumanukana i Bujumbura ngo bashitse hafi y'igisagara ca Bujumbura ngo habona amatara ngo baratinda bamubwira ngo nave mu modoka hanyuma ngo ace ngo araba inyuma urumva ngo yarakiboshe mu maso muri iyo minsi yose hanyuma ngo bacamusiga ngaho ngo araba inyuma ngo imodoka iciragenda ngo amaze kumva ko ata muntu numwe basigaye bari kumwe ngo aciye pfungura ico gitambara ngo acarabona yuko ngo ari hafi y'igisagara ca Bujumbura ngo mu nyuma ngo acafata ngo acasaba imodoka iduze ruguru ngo umwunguruze ngo acabona kuduga ruguru kwa musaza we asanzwe aba mu gisagara ca Kayanza. Iki rero kiza gishimangira kandi ivyo turavuga ngaha kubijanye n'icaha cyo kunyuruza. Twarabivuze keshi n'uburorero bwinshi tuvuga yuko icaha cyo kunyuruzwa ari icaha kisanzwe gitegekanijwe n'itegeko mpanavyaha ngaha mu Burundi kandi ko iyo kivuzwe giheza kigatohozwa ko n'inzego zibijejwe inzego z'umutekano hari aho usanga ari ivyo hari umuntu yanyurujwe abajijwe umutekano abajijwe nkaro bakarondera uwo muntu akaboneka canka atabonetse naho bagakomeza babandanya barondera hari n'igihe usanga atari ivyo. Abakenyezi ngo baraserukiwe ku rugero ruto mu nzego zifata ingingo mu makomine no ku mitumba mu ruganda rwo gushikiriza ibyakozwe mu cigwa cyakozwe mu makomine indwi y'igihugu byerekeye uburongozi bw'abakenyezi kuri wa kabiri hasabwe ko amategeko y'imigambwe yosubirwamwo kugira ngo umukenyezi aserukirwe mu ntwaro hasi. Ahmele Mutore. Abakenyezi ngo ntibaserukiwe bikwiye mu nzego z'amakomine no ku mitumba zishigwaho biciye mu matora aho bari munsi ya 30% ngo vyagera ku bindi bibanza bifatirwamwo ingingo nk'ubuyobozi bw'amasentare, ubuyobozi bw'amashure, ubuyobozi bw'inzego z'umutekano n'izindi bikunyuka. Vyashikirijwe n'umushingwamanza Alphonsine Bigirimana yatanze icigwa ku vyerekeye ikibanza c'umukenyezi mu nzego zifata ingingo inyuma y'amatora ya 2020. Icigwa cakozwe mu makomine ndwi y'u Burundi. Ico cigwa kikaba cerekana ko uruhara rukomeye rw'abakenyezi mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba no kutagira ibiturire bibaranga biri mu bituma bizegwa mu mabanga yo kurongora abandi ku mitumba kuko vyibonekeje ko henshi aho abakenyezi bari mu ntwaro hasi bavyitwaramwo neza. Umwe mu bitavye urwo ruganda ajejwe intwaro muri komine Kayogoro intara ya Makamba agahanura abakenyezi baba bizewe mu mabanga yo gutwara abandi kuvyitwaramwo neza kugira ntihagire ico tuma babacishamwo ijisho. Usanga ama service mu secretary harimo madame ugasanga yibere kuri WhatsApp yakwakira ugasanga ngo nibiki ivyo bintu vrema bavyidogera twavyidogera twe mu ugasanga ujya mu ntariyo ntareka radefanda cyangwa yerekane yuko hari ibintu byohinduka mu ijya birarimwo bigatuma nabo baramwizeye bakamushiraho inkuru zibashikira. Haro n'ingeso mbi rero usanga yagiyemo sivyo
yagiyemo rero hajya bari bararaba bigatuma abagabo baca bagira ati nakamukanaka ayabonye cyangwa ivyo isigaye yigira atarabijamwo ntavyo yagira bagatanga n'uburoro kanaka ivyo bintu hamwe bishoboye guhebwa ndazi yuko ataco bibuze. Umwe mu bapfasoni arongoye umutumba Kabondo muri komine Nyanzarake kuva mu mwaka wa 2005 akavuga ko kimwe mu bituma agomwa ari uko akerebuka mu gutunganiriza abajejwe, ikindi naco ngo nuko baje inama n'uwo bubakanye. Abagabo n'abana beza umweretse yuko wamufashe ugacunga neza ukamwereka yuko uri munsi y'amategeko yiwe, umweretse ko uri munsi y'amategeko yiwe byose utegerwa kugendera ku mategeko yiwe. Abagabo n'abana beza hageze gutanga intererera kuriya ntabwo muri babandi ba mbere hageze gusoma izina ryo bakaryumvamo none nazo guhajyajwi ubwo mugeze uko oya hageze gutanga intererano kuratinda tanga duke mu twufise kandi baradushima ukiyemera ugafata ingingo ukongera ugashimira cyangwa ukaja no mu wundi mugabo. Uguhindura amategeko agenga imigambwe agaha ibitigiri bikwiye abakenyezi mu nzego ziyirongoye cyo kimwe no gushiraho itegeko riha abakenyezi ibitigiri n'imiburiburi 30% mu burongozi bw'imitumba ni bimwe mu byasabwe ko byoshikwako kugira umukenyezi aronke ikibanza gikwiye mu ntwaro hasi. Ahumele Mutore ibikorwa mvabwenge bifise uruhara mu iterambere ry'igihugu byashyikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo imico kama hari kuri wa kabiri mu gihe himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'ibikorwa mvabwenge mu ntumbero yo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira yamenyesha ko leta imaze gushiraho amategeko n'amabwirizo atandukanye harimwo nirishiraho ikigo cy'igihugu Obeda kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge. Tumukurikire. Itunga mvabwenge n'umushinge mu iterambere ry'ibihugu. Leta y'u Burundi yamye na ntaryo yitaho gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye. Ivyo navyo bikabonekera mu mategeko n'amabwirizwa yagiye irashiraho akaba ariyo yayakurikira. Ubwa mbere ibwirizwa ryo kwa 30 Kigarama umwaka wa 2005 rikingira abahinga n'ivyo bahinguye mu Burundi. Ubwa kabiri itegeko ryo kuwa ndwi Nyakanga 2011 rishiraho ikigo Obedea gikingira uburenganzira bw'uwitirirwa igikorwa n'uburenganzira bufitaniye isano n'ubwo. Ubwa gatatu itegeko nshikiranganje ryo kwa 21/0/2014 rigenga itunganywa ry'ingene amafaranga avuye mu ikoreshwa ry'ibikorwa by'abahinga atozwa. Hamwe rero n'ubwa kane itegeko ryo kwa 14 Nyakanga 2021 rigena abagize urwego nshingwantwaro ry'ikigo Obedea. Nkaba no bamenyesha ko urwo rwego ruhurikiyemwo abaserukira ubuhinga butandukanye. No bamenyesha ko no mwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ryo kuwa ndwi Ruheshi 2018 ico gisata kitibagiwe, aho mu ngingo yaryo ya 58 ivuga iti umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu bikorwa aranguye bimutera iteka canke bikamugirira akamaro, byaba ibyahinguye, ivyo yanditse canke ivy'ubuhinga yakoze ubwiwe. Ku ruhande rw'abaririmbyi ngo barika kwandikisha ibikorwa byabo bivanye n'uruhara ruto rwa Obeda mu kwerekana aho ibikorwa bigeze. Byashyikirijwe na Yves Kamikiwe akora ibikorwa mvabwenge, aho kuri uyu wa kabiri hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'ibikorwa mvabwenge. Asaba abaririmbyi kugwiza ibikorwa, agasaba ikigo Obeda kwerekana umusaruro. Tumukurikire.
guhera mu 2005 haragiyeho itegeko rikingira ibikorwa byacu wanashaka mu 2011 hacajaho ikigo gishizeho na decret y'umukuru w'igihugu ishiraho OBDA niyo OBDA ico kigo haciye imyaka myinshi OBDA yategerezwa kwerekana neza uburyo imaze kwegeranya yategerezwa rero kubanza kwerekana uburyo bwashoboye kwegeranywa muri ico gihe rero abartiste boca babona bati kumbe nabajya bamaze kwandikisha hari ico bamaze kuronkamo bo dukora umugumwe bagwiza ibikorwa kubera ibikorwa byo barabizi neza yuko bikingirwa imyaka myinshi cyane twizere yuko muri iyo myaka mikeyi amategeko adukingira azoja mu ngiro abarongoye ubushikiranganje bujejwe ibikorwa dukora icyo nabasaba nuko bokurikiranira hagufi kijya kigo OBDA kubera haciye imyaka myinshi gikora muga niturira tubona umusaruro mu gihe bo bishiramwo ishaka bagashiramwo n'uburyo bwishi hamwe no kwitanga nibaza yuko iyo bari inyungu y'igihugu. Bijanye no kwiyunguruza naho ibinogo biboneka mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge ngo biratera amasanganya bishikizwa na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kanyosha baganiye televiziyo Isanganiro bakavuga ko ivyo binogo bitera amasanganya menshi kandi n'ivyuma bihononekarira bagasaba ko ryosanurwa. Eliza Ntakarutimana. Bamwe mu bafise ingendesho zo mu bwoko bw'imodokari, amamoto, amatukutuku be n'amakinga bafadikanije n'abiyunguruza bavuganye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa mbere bavuga ko ku mabarabara ya 5 ya 6 n'igindwi ibonekeza ibinogo ivyo bigatuma batoroherwa kubunguruza abandi hamwe no kubiyunguruza. Irya Kanyosha ibarabara ryuzuyemo ibinogo uri kuragenda n'imodoka yawe ni hatari ko ryuze ibinogo cyane ushobora kudevia uri kuragenda ukadevia iyindi modoka nk'ikinogo ugasanga ugonze uragonze imodoka kubera ibinogo bihari. Ivyuma nyene wama muri garage kubera ugendera mibarabara ribi. Iyo uriko rarigenderamwo hamwe nabo muri sangi guhura mu bisanya usanga bigoye kubera ibinogonogo biba biri. Ja kwikwepera ugasanga yo uwundi muhuye imodoka canke ikinga. Nanari giboho turi nabeshi muri aka gace ka Kanyosha. Iyo umuntu agize atareka ariyunguruza usanga keshi kubera ibarabara riba rimeze nabi usanga mu guhamuhora n'isanganya ugasanga umushoferi agiye kwepera ikinogo ugasanga aguye mu kindi mugashira mugira isanganya. Barasaba leta ko yo bafasha kugira ngo iryo barabara risubire kumera nkuko ryahora. Leta n'umuvyeyi wacu watwese yo twomusaba yuko yo dufasha akadufasha kuzibira ivyo binogo kugira akazi ka misi yose kabandanye ndetse n'ubwo buzima bukagenda neza. Nuko bora bakadukorera ibarabara natwe twiyunguruza tukaraba ko twiyunguruza tugenda neza ko umuntu ashobora gutanga amafaranga ugasanga uri kuragenda bakagutanga mu binogo ugasanga urwaye ingwara kanaka usanga iziyemo. Kabamenyesha ko zone Kanyosha arimo mu mazone ya Bujumbura arimo ingendeshwa nyinshi n'abantu benshi. Eliza Ntakarutimana yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro akaba ningaha cesozera no makuru reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri akwirikira shimire kandi nabo mu ruganda bafashije kuyatorokanya mugire ibihe byiza.